Umucho Wijambo Ministries. The Word of God is light. Turabahaye mwaramutse nshuti bakundwa muri ahatandukanye mukunda kumviriza ibiganiro byacu ducisha ku Muco Wijambo Ministries. Uyu munsi turi niteka ryo kubatumira kongera kandi kumviriza ikiganiro cy'ubwiza twabateguriye, aho turi kumwe n'umushitsi nkiwe ndavuga mu kanya ariko ndaza kumuvuga. Mukaba muri kumwe na wa munyamakuru wanyu Eric Sezibera. Nkuko bisanzwe nkuko kandi mubimenyereye, nari narabibasezeraniye ko mu minsi nzobazanira video y'ubwiza ndi kumwe n'umutumire kandi w'ubwiza ntiriwe ndavuga ariko mukanya ndaza kumuvuga. Mbahaye rero mwiriwe n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aha nibereye kuri kamera neza na neza nkuko nari nabibabwiye mu biganiro vyarenganye mu minsi, mu biganiro nashoboye gukorana n'uwo bitwa Nimbeshaho Shaba. Aho twababwiye ko mu Muco Wijambo Ministries hariho integuro nini cyane natwe ubwacu tutari bwashobore kumenya ido nido giyo nteguro. Rero uno munsi ndizera ko tugiye kumenya byinshi kubijanye n'Umuco Wijambo Ministries bivanye n'umushitsi yamaze kwishikira muri studio z'Umuco Wijambo Ministries. Kubw'ivyo mwitege byinshi kubakunda Umuco Wijambo Ministries. Kuri mwebwe mukunda inyigisho zikunda guca ku Muco Wijambo Ministries, uyu munsi ni umwanya mwiza, uyu mwanya n'umwanya mwiza wawe wo gushobora kumenya ido nido kubijanye n'Umuco Wijambo Ministries. Turabahaye ikaze n'izina rya Kristo Yesu. Tugiye rero kubakirira umushitsi adasanzwe yamaze gushika muri studio z'Umuco Wijambo Ministries. Sinzi uwavuze ngo umugabo ntibamuvugira, ngo umugabo arivugira. Utanguye kuvugira umugabo biba biteye isoni. So nawe n'umuntu w'umugabo turakwakiriye nyakubahwa. Ntiriwe ndavuga mu mazina, mukanya ndaza kukuvuga mu mazina, ariko ndashaka ubanze uramutse abakunda kumviriza ibiganiro byacu badukurikirana ku Muco Wijambo Ministries. Ubanze baramutse hama tuce tubandanya n'ibindi. Karibu cyane. Murakoze cyane. Yes. Mbere ya byose ndagushimiye. Yes. Mboneraho no kuramutsa abakunzi b'Umuco Wijambo Ministries aho muherereye hose. Amahoro y'Imana bane namwe. Turabakunda, turabasengera kandi turi nganye no kubwanyu. Maraheze byo cyane. Yes, urakoze cyane. Uyu rero ni wa wundi nari narababwiye ko tuzoshobora gukorana ikiganiro naho atashoboye kwinjira mu ido nido, ariko mu mwanya uza araza kwinjira mu ido nido. Uyu niwe muserukizi w'icano canke uyu muhora dukorera ko ivuga butumwa Umuco Wijambo Ministries. Uyu niwe muyobozi mukuru canke niwe yashoboye kuhabwa iyerekwa y'iki gikorwa mubona dukunda gukorera ko ivuga butumwa. Rero uyu munsi byabaye ngombwa ko ashobora gushika muri studio. Hariho byinshi atatubwiye aciye hejuru. Ni abantu benshi bahora babyibaza, ndabizi ko bahari, ari nayo mpamvu twashoboye gutegura kino kiganiro. Hariho benshi bakomeje kugenda barabaza cyane cyane bambajije jewe ati mbega uwo muntu aserukira iyo channel ninde. Benshi hari ukuntu bagiye baravyihendako, ariko turashaka ushobore kubwira abakurikirana Umuco Wijambo Ministries, abantu bakunda ijambo, abantu bakunda ihishurirwa ry'ijambo, ushobore kubabwira mbega wewe witwa nde, mbega wewe ukomokahe, uri umunyarwanda, uri umurundi, uri umukenya, uri umunigeria, uri iki, kugira ngo abantu babashe kumenya ido nido ryawe mu ncamake imbere yuko dutangura ikiganiro, imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina. Ikaze. Mwakoze cyane. Yes. Ku mazina reka mere ku mazina nitwa Nitunga David. Yes. Mama izina ry'igikorwa ndi bishop canke missionnaire, byose ni kimwe ko twakuriye cyane mu missionnaire, niho novuga
imyaka myinshi ya nkaba mva mu gihugu cy'u Burundi, nkava mvuka mu Gasura muri komine Vumbi. Ku bari mu Burundi bashobora bavyumva canke abantu bari ngaha mu Gasura benshi baranze. Bivuze ni intara ya Kirundo. Intara ya Kirundo. Yego. Ndibaza ibibazo ni nageragejwe kwishura. Merci beaucoup. So mwavyumvise bamwitwa David Nitunga canke se Bishop David, nkuko twese benshi bakunda kumwitwa Bishop David. Murabibona namwe n'igihagararo ko ari ni Bishop nyene, niryo zina tukunze kumwitwa kandi si iryo tumwitwa, ni igikorwa yasigiwe amavuta. Ivyo tuba tuzi icyo turiko turavuga, ariko turaza kumenya byinshi. Mugenzi ukunda ibiganiro byacu, najya ngo ndagutumirire kumviriza iki kiganiro. Nicyo kintu cya mbere no gutumirira wicare wumviriza iki kiganiro, kuko kirimo ibanga rikomeye. Hari ibibazo byinshi twabajijwe muri comment zimwe z'ibiganiro twagiye turakora. Hariho na benshi mbere bagize ukwihenda, aho baje kwagiriza umuco w'ijambo ministries ko wibwe, ari igikorwa cyibwe. Kuko hariho bamwe bafise igikorwa biswe nabo nyene biswe ngo umuco studio, umuco kanaka. Ivyo vyatumye haba kugongana n'abantu. Bamwe muri abo baraturondeye baratubwira ati ni gute mushobora gukorera ku ikintu bitwa umuco w'ikintu kanaka kandi natwe dufise ikindi gikorwa cyitwa umuco w'ikintu kanaka. Ivyo vyabaye ibintu bimeze nk'ivyagoranye na cyane cyane mu ntara ya Kirundo. Aka kanya tuvugana n'umushitsi turi kumwe ubwiwe aba mu gihugu cya Nigeria. Icyo nicyo kintu cya mbere no bibutsa, naho ari umurundi, naho avuka mu ntara ya Kirundo akaba ari umurundi, ariko naba mu Burundi kandi ikicaro gikuru cy'umuco w'ijambo ministries ahantu kiri ubu tuvugana kiri muri Nigeria. Mbega igisagara nikihe? Igisagara cyitwa Ibado. Igisagara cyitwa Ibado muri Nigeria. Nukuvuga uyu munsi aka kanya nyine tuvugana ari mu gihugu cy'u Burundi ciwe camuvyaye, kandi ubu nyene tuvugana ari mu ntara yiwe ya Kirundo, kandi ubu nyene tuvugana ari ku gatumba neza nyezina aho bitwa mu Gasura. Benshi barahazi bo ngaha mu Kirundo, si ruhande yo muhira. Mu yandi majambo ari muhira, ruhande y'inzu yacu, ari ruhande y'inzu. Merci. So urumva ko ibi bintu ni ibintu biza gutanga umuco ku buryo bushimishije kuri benshi bari bakeneye umuco, na cyane cyane ku bijyanye n'umuco w'ijambo ministries. Rero turinjiye mu kiganiro nyezina. Ibibazo bihari ngaha ni ibibazo bitari byinshi, ariko kandi ni ibibazo bitekeyemo ubushobozi bivanye n'ukuntu twagiye turumva impact vyagize mu bantu bamwe mu ntara ya Kirundo. Sinza kubavuga amazina. Hariho bamwe mu ntara ya Kirundo bafise amacano canke bafise ama studio biswe izina rijanye n'umuco, ariko hariho byinshi ushobora kuza guhishura kugira ngo badakomeza kwitiranya ibintu nibi. Nicyo kintu ca mbere numva wotangura gutangira ko umuco, kugira ngo babanze bamenye mbega umuco w'ijambo ministries bisobanura iki. Mbega iyo umuntu avuze umuco w'ijambo bisobanura iki? Hanyuma ivyo bindi biri hejuru bitwa ngo ministries bisobanura iki, kugira ngo abantu bashobore kumenya ido nido, kuko benshi bakunda kugwa mu byo batazi. Abantu mu mago ministries ngo umuco w'ijambo, ariko ntibashobore kumenya ico kintu ico birimo birasobanura ico bishatse kuvuga. Niyo mpamvu bamwe baca babyitiranya kugira aho batubwiye ko bona twitwarira bakaturega mu nzego ngo turimo turakoresha izina ryabo, kandi atari izina ryabo turiko turakoresha. Niyo mpamvu twashimye kubamenyesha ko tuzobazanira nyene cano Bishop David abe ari ngaha kuri video, kugira ngo atange umuco kuri ico kintu, kugira ngo hatazokongera kandi kugira umuntu n'umwe yihenda ngo aze kwinjirira ibintu atazi. Murantunga kwara kugira ngo mbarize benshi bakunda kumviriza ibiganiro byacu bafise utwo tubazo. Mbere harimo na babandi nyene bavuga ko botwitwarira ngo kuko twabivye izina. Urashobora gutanga umuco kuri ico kintu. Murakoze cyane. Murakoze. Yizera neza
yuko nza kwishura uko nshoboye kandi ndizera yuko umwami Imana dushoboza mu nyishu zose tuza gutanga. Mu by'ukuri nimba hari umuntu yoba yaravuze yuko tuba twaramwivye icano canke iryo zina yoba yaribeshe kandi cane. Kandi ugiye kuraba wanditse nko kuri YouTube uraza kubona amacano yitwa Umuco, si yonyine Umuco w'Ijambo Ministries, hariho n'ayandi yitwa Umuco. Kandi ugiye kuraba hari akantu kitwa handle kaba kari kuri YouTube. Ako kantu kitwa handle iyo hatari kizina ryawe haza hari ibindi vyandiko. Hari igihe wigeze kuvuga ati hari abantu mbona bariko barashira ko commentaire ariko amazina yabo ntaboneka. Yego. Rero kajya n'agahando baba batanditse nk'izina ryawe. Rero uwo muntu yonza kuba naramwivye iyo cano. Mu vy'ukuri ntibari ku mahando y'Umuco w'Ijambo Ministries. Ntibikunda kuko nta cano zigera zisangira hando zibiri. Ntibikunda. Rero ngiriye ko nyarosa mu vy'ukuri iyi cano yaje ivuye kure. Ntiyaje yitwa kwapi. Ahubwo ubwa mbere ngifungura sinanayikoresha kubera ibintu vyinshi mpaka mbonye igihe kigeze muga ati ega Imana irambuye ntangure gukora kandi yaciye mu bantu. Ubwa mbere nayisuye David King Nicunga Go Ministry. Yes. Kubera iki burya ijambo ugiye kuraba kugenda ni ijambo rigera kure. Uravye na Yesu naye nafatiye kuri Matayo 28:10 n'umunani. Yesu abwira intumwa ziwe ati mugende. Uravyumva mu Congereza go. Urumva kugenda ni go. Rero kugenda nta guhagarara kubaho ubandanya ugenda. Nivyo nabivuze mpereye kuki canke mfatiye kuki. Ni kubera nabonye ubuzima narindimwe bw'ikimisionere wowe usanzwe ubizi. Nava mu gihugu ngenda mu kindi bwari ubuzima bwanje bwo kugira gute bwo kugenda. Ivyo maze kubibona mbona abantu benshi batanguye kugira gute gukopiya iyo cano. Ntibayitwa iryo zina ariko bakoresha umurongo jewe nashyitseho. Ndavuga ati ibintu wapi bigiye mu kavuyo ndabireka. Maze kubireka ndicara ngaho na cano ntiyari bwakowe wanashima. Ariko umunsi umwe Imana iciye mu muntu bantumira ahantu tivuga ubutumwa muri WhatsApp groupe runaka. Ndavuga ubutumwa cyambwira ati none ko twumva kweri ufise ishurirwa rikomeye wigisha ugutandukanye n'abandi bantu twirwa turabona mu madini n'abandi bantu baduhagarara imbere, kuki utokereya cano yiwawe hama uyitwe iryo zina. Hama ugise izina iryo zina aba ryo bitangura kuza iradushikiriza ibiganiro. Ndavuga ati sawa reka mfate akanya ko kugira gute bwo gusenga. Abantu babimbwiye bari no mu bihugu vy'Abarabu. Jewe numva ngize umutima gose kuko mission twe dufise no kumenyekanisha no kumenya Imana kwanza hama nawe yimenyekanisha. Ubwira umuntu abanza amenye Imana hama nawe ugacumutuma ati menyekanisha Imana. Rero cambona Imana itabura uyu muryango je kuri jewe sinovuga ngo kugurura no itabura uyu muryango munini nya kuri jewe kugira ngo abantu bamenye Imana biciye kuri YouTube. Ubutumwa ihishurirwa ijambo ry'Imana ribashikira. Kuko hari abantu benshi badukurikirana bari ahantu batavuga Imana, uvuza Imana no kukwica bakwica. Twe tuba tubona ngaha mu Burundi uja mu ibarabara ufise Bibiliya ariko hari igihugu utohonyoza ukuguru hanze y'umuryango w'iwawe ubwo nyene ubugiye kabisa. Ndabizi neza ubugiye no mu bihugu vya Afrika. Ivyo bintu nabisanze no muri Kenya aho twagiye mu ivuga butumwa tubwira ati nihagira uwihenda twara abanyeshure ntaguciriyemo. Twara abanyeshure muri missionary nkuko watanga ubivuga. Weho uri nk'umuvyeyi wanje muri missionary kuko ubimazemo imyaka myinshi ufise experience kabisa. Aho ndabikubahira cyane gose. Mugabo jewe mu gihe namaze gitoya muri missionary naratangaye kugenda ahantu mu gace muri Afrika batubwira ati Bibiliya umuntu ayitwara nakazi kiyo bamwicisha amabuye mu ginyegeze
turinda kwambuka inyanja y'umunyu niko abanyarwanda bavuga ikiyaga cy'umunyu imba ari ikiyaga turinda kugenda tuja mu gace kari hagati muri icyo kiyaga nyine k'abantu bihariye abantu bari ku ruhande wogira ngo nirindi hanga b'abayisilamu baba barabu gusa amasengesho bo basenga mu mva basengera no mu mva narumiwe narajorewe batubwiye ati ugatwara bibiliya n'akazi kawe twakora ikintu bitwa prayer walk yes merci umbabariye kugucira nta kibazo ariko cyubice ndabyibuka vraiment ahubwo ariko ranatsindagira kandi Imana ishimwe ko vyinshi kumbura ivyo nza kuvuga vyinshi urabizi bitavuze yuko utaza kugira ico ugira gute wongera ikibazo cose wifuza kubaza uze kubaza rero narafashe umwanya vy'ukuri ndasenga maze gusenga vy'ukuri ndumva neza yuko ijambo nakiriye ari umuco w'ijambo nimaze kuba umuco w'ijambo ntiryashotse riba wanashima ministries byaje mu nyuma hama ndafata intambo yo kukubaza wewe kuko ndazi neza hari group wari waratanguye ya WhatsApp yitwa umuco w'ijambo mu isi kabisa niyo mpamvu je yaciye isohoka yitwa gute umuco w'ijambo ministries yaje ijambo gusa yes hama ibikorwa ndatangura ndakora mbona abantu kwe batanguye kuvyumva batanguye kubikurikirana narakubajije mbwira ati amahoro menshi vraiment nta kibazo nari narayihevye mu bisanzwe hama rero camvyuka mu nguvu zishasha kabisa rero cyano itangura gukora ngeze muri Nigeria umwaka uheze niho rero sasa nagiye kubona mbona vya bintu canke cano mu vy'ukuri si cano yonyene ni ikintu ahubwo gikomeye kinini kitazoherera aho honyene ahubwo amahanga yose ku buryo uyu munsi tuvugana hariho abapastori bari muri Kenya Uganda n'uyundi ari ngaha mu Burundi bansavye yuko botanguza iyi ministry ngaha ndavuga ati oya nimubanze murindire mu vy'ukuri umuco w'ijambo maze kwakira icyo gicapo ijambo Imana yampaye ni Zaburi 119 ku murongo w'105 uzobibona ibintu byose tuba dukora uzosanga ko iyo Zaburi none ni kubera iki iyo Zaburi yaje mu vy'ukuri naricaye ndayumvira ko iyo Zaburi bisomye kuraza gusanga ari jambo ukeneye mu buzima bwacu nimba ufise Bibiliya ngaho ndashobora kwigusomera kugira ngo abantu bariko baradukurikirana tugendane neza Zaburi 119 ku murongo w'105 Zaburi 119 ku murongo w'105 hano twasome twasome kugira ngo abantu batahure bamenye mu vy'ukuri twebwe nitwatanguye igicano kubera dufise intumbero y'amaronko oya samaronko nituri ngaha kugira ngo twubake imifuko oya ahubwo ngaha tuhari kugira ngo abantu bose bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana yes uko nukuri ni Zaburi 119 ku murongo w'105 wo wonyene okay umurongo w'105 okay ku murongo w'105 ndasoma mu izina rya Kristo Yesu ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje n'umuco umurikira mu nzira yanje amen murakoze rero mu vy'ukuri muri iki gihe abantu bose muri rusange impamvu umuco w'ijambo ministries uhari no kugira ukangurira abantu ibintu byose bakora ubuzima bwose babayeho birawe mu ijambo ry'Imana mbese rabere nk'itara kuko ndakubwiza ukuri inzira yose uri kuracamo
ufise itara ntushobora gutsitara. Aho hantu hari amahwa, hari ibinogo, ariko ufise itara ndakubwiza ukuri inzira ubona itunganye. Nubwo hoba hari ikinogo uca ukibona ntukigwamo kabisa. Kubera iki? Kubera habona harimo amahwa. Nuko ibintu byose byoba biri mu nzira yawe uca ugira gute? Uca ubibona hama ugaca umenya iyo uca. Rero uyu munsi ibintu biriko biraba mu madini biriko biraba kubera abantu bataye umugongo ijambo ry'Imana bagashaka ibindi amajambo y'ibinyoma, reka mvuge uko ababera itara, ariko twataye itara ry'ukuri. Yego kuvuga ngo ijambo bariteye umugongo. Ego naguciriyemo no kuvuga iri jambo, rino jambo rirashobora, ngerageje guterera, iri jambo rikora mu muji no mu cyaro, ahantu hose, mu gisagara na ruguru, kuko ruguru nta matara bafise. Ugiye ruguru ukagenda mu misozi nta matara bafise. Bino by'ibujumbura dufyonda gucya canke ngaha mu miji yacu za Kirundo naha mugasura nyene turi ufyonda gucya ukaca watsa amatara. Mugabo iyo umwiza nabo nyene wabateye barafise tekiniki yo guhiga uburyo babona bagira baronka umuco. Baracana itadoba canke habuze idadoba bakaca bafata igishirira, ndiko ndavuga hahandi ruguru rero kure. Igishirira akagifata akava bagenda aragizungagiza, akakizungagiza ahantu ari karaca kugira ngo ashobore kuraba ntatsitare ku isafuriya yatetse y'ibijumbu canke ngo agwe mu runogo agafuma azungagiza igishirira canke abone umuryango winjira mu cyumba. Bisigure ngo umuntu wese arakeneye uwo muco. Umuntu wese arakeneye uwo muco. Urashaka kubandanya kuko uwo muco utabonetse abantu baba bari mu kaga. Uti kubere yego Yesu yaciye avuga neza ngo muri Yohana 8:32 ngo muzomenya ukuri, ukuri nako guce kubaha kwidegemvya. Rero ntushobora kwidegemvya utaramenya ijambo ry'Imana vy'ukuri. Hari akajambo nokoresha mu Kirundi, usese ivyanditswe, usese ijambo ry'Imana kugira ngo ritahure. Umaze gusesa ijambo ry'Imana ndakubwiza ukuri, nubwo baba mu cyaro nkuko we wavuze, uzomenya ukuntu wihwisha, ubona umuryango, ubone yuja. Kubera iki? Warafashe umwanya wo gusesa ivyanditswe, wo gusoma ijambo ry'Imana, wo kwemerera Mpwemu Yera akurongora biciye mu ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana ni itara mu buzima bwacu tuba tubayemo bwa misi yose. Haba ari mu kazi urakeneye ijambo ry'Imana. Uzi ijambo ry'Imana, nimba umuntu aje gusaba service ntuzomubwira ati zana ruswa, kuko ijambo ry'Imana rizoze kubwira ati ubuzi gukora iciza ntagikore bimubera icaha. Siko bimeze. Ego rero ijambo ry'Imana rizoguma riza mu nzira zose, kuko ubuzima bwose tubayemo ugiye muri Bibiliya busangamo. Ego hari politiki irimwo, ari gutanga birimwo, ari kwisonzesha birimwo, ibintu byose ari guhamba birimwo, nta na kimwe utazosanga. No muri leta birimwo, ubukene burimwo, ubutunzi burimwo bwose. Byose rero niyo mpamvu no gupfa hamwe no kuzuka byose birimwo, niho biri. Rero ijambo ry'Imana ni itara twe dushaka yuko abantu bamenya umuco. Hari akantu uvuze numvise gakomeye, numva umengo no kavuga ibyo bintu byose udondaguye ngo birimwo. Ce numva abanyarwanda bamwe nigeze kuganira nabo baca bambwira ngo Bibiliya ni inyanja. Bibiliya ni inyanja, Bibiliya ni ishamba, yinjiramwo kurisohokamo ngo bikakugora. Ibyo bintu uremera ko ari byo? Bibiliya ni inyanja. Inyanja urazi icyo bisobanuye mu Kirundi? Nk'ikiyaga, nka kujya kwa Tanganyika. Yego bakubwiye ko Bibiliya ari nka Tanganyika. Insobanuro nk'iyo uyu yivuga ko ubwo n'ubuzimira barazimiye, bakeneye umuco w'ijambo, bakeneye umuco w'ijambo. Nta kuntu wofata ijambo ry'ubuzima Bibiliya uvuge ngo ni inyanja. Inyanja imira abantu cyane mu nyanja. Kawaida ijambo ry'Imana ngo ugisa ikindi kintu ko gica. Yego ijambo ry'Imana mu yandi majambo ririmo ingona, hari imvubu, hariyo byandagutakiye, ushobora no gukorokerayo ntunagaruka ukatupfa, kuko inyanja ibikorwa byayo turabizi. No kugira ngo Abisirayeli bayicemo, Imana yarinze kuyibwira ati banzo babise. Niyo ari guca mu nyanja Imana itabanje kuyikura mu nzira, kuko inyanja ni mbaya, nimbi.
none mwe mwitwa bibiliya gute ko ari inyanja cyangwa ngo ni ishamba umuntu yinjiramo ntagaruke gute yumva yuko mukeneye umuco w'ijambo ministries kugira ngo mwige byinshi ku bijyanye n'umuco w'ijambo twe ko twaginjiyemo kandi tukirimo ko ataho turajya ntiturapfa kandi natwe twinjiye muri bibiliya abavuga ko bibiliya ari inyanja bakavuga ngo ni ishamba sinzi ukuntu babyitwa kabisa ishamba ngo urigiye murazimira ngo canke ukagira gute mu kinyoma hozimira reka ndakoresha abantu bakunze kuzimira twebwe ntidushaka kwemerera mpemu yera akorane natwe aturongore ariko dushaka kwemerera amategeko pastor canke bishop atubwira yuko akora gose mu buzima bwacu kuruta ico mpemu yera bari karavuga no guha akarorero hari ibintu urabizi wowe hari ibintu Imana yigeze guhishura yambwira ati genda ubibwire runaka pastor runaka rero mubwiye aravyanka ariko umurongozi we bimubwiye arabikora ako nakarero gatonya rero mu vy'ukuri uyu munsi uri kuraba amadini ari karagerageza kwigiza hirya mpemu yera bamukure kubera iki mpemu yera aza yigisha abantu vy'ukuri inzira y'ukuri mpemu yera azaha umuco abantu ariko amadini yo yavuga ati mpemu yera wowe ceceka kandi impamvu kenshi babikora ni ukugira ngo ntahishura amabanga abari karabera hari imbere si amabanga abera inyuma imbere hari imbere mazabubuni hariya ku mazababu hariya haje ni ikibazo kiba niho kiba rero icyo kibazo kabisa hama bagaca bavuga ati reka mpemu yera tumucecekeshe uyu munsi kugira ubone amadini yemera vy'ukuri ugukora kwa mpemu yera namwe kwijana kuko nabo bantu bavyemera baca bazana bakayamatanya n'ivyagezwe ugaca usanga biguma bigira gute bigongana merci urakoze nicyo niyo ariko rero usomye Pawulo yabivuze neza ngo ahari mpemu yera hari umwidegera kandi hari mpemu yera nta muvurungano nta kugongana bishoboka ingaruka ziriko ziraza muri ubwo buryo kubera iki kubera twataye mpemu yera kandi twataye n'ijambo mu yandi majambo rero abantu barirongora Bibiliya ivuga neza ngo atahishurirwa abantu bagenda gute bagenda uko bashaka Bibiliya igiswahili kivuga ngo abantu barahona iyi gifaransa nayo ivuga ngo sanfire urabona sanfire ni nka kujya kwikinga uri kuramanuka kukamanuko kamanuka gose ikinga rikaca ricika amafiri icyo bitwa guporomoka nimba ugwa mu misozi nimba ugwa mu nyanja ivyo bavuga ngo ni nyanja bazoguma baporomoka bagwa muri iyo nyanja nyene Bibiliya bayitwa inyanja kuko muri sanfire nta mafire mugira yego mpemu yera niyo fire y'abakirisitu y'abagororotsi y'abana b'Imana utagira mpemu yera ucuza kuvuga ngo Bibiliya urayumva wewe yumva gute ko igitabo Bibiliya si igitabo gisomwa n'abantu bize hari abantu batigeze baca no mu wa mbere bazi gusoma Bibiliya biratangaje gose umuntu yize ukamuha Bibiliya umuntu yize nukuri kose umuntu yize amashuri amakaminuza ati tora Bibiliya yisome akakubwira ibintu utigeze umenya ukibaza ko yize ananiwe gusoma Bibiliya gute Bibiliya ni jambo ry'Imana iyo bavuze jambo ry'Imana Imana ni mpemu utagira mpemu wewe woza gusoma mpemu gute ntibikunda icyo kintu naricaye umwanya umwe ndiyumvira ndavuga ati ibintu bimeze gute ndasoma ijambo biranka yuko ndayitahura ijambo irihe rimwe Yesu abigishwa be baje bamubwira ati mwarimu jewe ndashaka kwicara iburyo bwawe uyundi nawe yicara ibubafu wa mugore ego abasabira abahungu bibo babiri cyakwere abaza ati igikombe zobora ko muzokinywera kuko rimwe murabishoboye bamubwira ati ego turabishoboye Yesu yababwiye ati ni koko icyo gikombe muzokinywerako ariko ivyo gutanga ivyicaro jewe si vyanje ni data yicara ahantu uwo munsi ndiyumvira haraheze igihe kinini ndiyumvira iryo jambo birantanga ariko ikintu mpemu yaransiguriye yari gitangaje naciye ntwenga igikombe Yesu yanywereyeko uravye vy'ukuri zijya ntumwa zarakinywereyeko
kabisa ijana kwijana guhamwa kubitwa kwankwa kugira gute bose barakinywe cibwa imitwe gutegwa amabuye n'ibindi iryo jambo rero bakubwira buko Petero wewe hageze ko abambwa yabambwe acuritse yababwiye ati jewe imumbambe nk'umwami wanje ubwo je ni munjurike amaguru hejuru umutwe hasi kubera umwami wanje afise icubahiro sinshobora kubambwa nkawe yego nukuri rero maze kuronka iyo nyinshi naciye mbona kweri ntiwosoma ijambo ry'Imana udafise mpwemu yera udahamagara mpwemu yera gufashe kuritahura uzotahura ivyiwawe kandi mpwemu yera niyagufasha mu ijambo ry'Imana ntuzogenda kubwiriza abantu babwira amatiku y'iwawe. Uyu munsi hari ibintu mbona mu madini usanga ngiranye ikibazo na Sezibero tanza kwigisha ijambo ry'Imana uko natangajwe n'umuntu na postinze hari aka video nigeze gupostinga uragakunda wewe hari umuntu yaciye ambwira ngo nagapostinze niko ndamuvuga nta mpwemu yeragira niyo mpamvu nakuvuze gute kumbe naje gusanga gusa bamenyereye bwa buzima bwo kugira gute bwo kwibera mu madini. Rero mu vy'ukuri hari abantu benshi tuba tuzi baba bafitanye ikibazo ubwo nyine Dimashe ariko aravuga ubutumwa avuga Sezibero nta kindi byo turabitse ariko umuntu yuzuye mpemu w'Imana nta mwanya afise wo kugenda kwirirwa mu nsako hariya ngo kugira azozigishe Dimashe. Niyo mpamvu usomye Bibiliya usanga neza abavugishwa batigera bemera kubana n'abanyagihugu bigira kwibera kure mu misozi nka Shinge na Rugero. Je nageze mu Kirundo ndavuga ati Shinge na Rugero je ntubisa ko nibera kuri Shinge na Rugero mu gitondo niyo mbandi niho hantu numva ko hari amahoro atanduri hari atamajambo menshi y'abantu nguma numva zazuguruzuguru. Abantu zavuga ati twe ntitwobana namwe kuko nta sako dukeneye kumenya twe turi busy n'Imana twe turi connect n'Imana hamishi tubwira bicu dukora. Ariko uyu munsi usanga bavugisha bagoma bazinduka ku muryango gasanga bari mu matiko mu kanya bavuga ati Imana yambwiye wewe na Sezibero kuno ivyo ni mubireke ahubwo ni mubuze mumenye umuco w'ijambo. Nimwamara kumenya umuco kabakira muri mwebwe muzokwitora muzohinduka hama mukore ibiri mu muco. Urakoze cyane rero nukuvuga urakoze gose gutanga umuco kubijanye n'umuco w'ijambo ministries kuko benshi ntibasobanukirwa umuco w'ijambo ministries icyo bisigura ariko kandi haracariho byinshi byo tukikubaza novuga ko abantu benshi bakibaza canke bakwiriye kumenya hari ivyo bakwiriye kumenya ariko hagati aho nashaka kumenya mbega umuco w'ijambo ministries watanguye ryari nyezina umuco w'ijambo ministries turetse bya bindi vya mbere wadusigurira kuntu vyatanguye n'ibindi ako dukeneye kumenya umuco w'ijambo ministries ntidushaka en fait uzi itariki canke ibiki uburyo byoba byaratanguye canke intahe runaka kuntu vyatanguye ni byiza ariko dushaka kumenya basi n'imiburiburi mbega n'umwaka wuhe ikija kino gicapo canke irihishurirwa ry'umuco w'ijambo ministries ni ryari vyakuje ko gute wafashe decision gute yo kwemera gutangura gukora bino bikorwa bice ku muhora wa internet canke umuhora internet ariyo YouTube, Facebook n'ahandi kuko ibiganiro biraca kuri YouTube biraca kuri Facebook kuri Instagram na mandaba Instagram yiwawe na masanga ibiganiro by'umuco w'ijambo ministries biriko n'ahandi hantu hose bikunda kuba biri uno munsi abantu bakeneye ugenda utanze umuco banamenye mbere n'ibiganiro by'umuco w'ijambo ministries ahantu hose imihora uko tuvuze umuhora tuvuze internet cyangwa internet ni ikintu cyagutse hari ibyo by'ama TikTok hariho ibintu bya Facebook hariho Instagram n'ibindi byinshi n'ibintu nk'ivyo hama uce utwagurira rero nkuko watanguye uvuga ubwa mbere uravuga ngo ndiko ndakubaza ibibazo byinshi I'm very sorry ariko turaza kugerageza ukuntu tugenda turabipanga mpaka tugende turaronka umuco w'ikintu kimwe watubwiye ubwa mbere hatanguye umuco w'ijambo ariko hanyuma umuco w'ijambo
wari woze ngo ni umuco w'ijambo umuco w'ijambo gusa. okay hatanga umuco w'ijambo gusa bwa kabiri haca haza yongera ko ministries ministries okay rero naho umuco w'ijambo urahejeje kugisobanura ubu rero turakene kumenya ministries imbega byo bisobanura iki okay ministries ni ministere cyane nibikorwa vyinshi reka mvuge kuvuze ngo ministere kenshi ni gikorwa urashobora kubona nk'abantu baba bafise urusengero ukasanga bagwise ministere ariko nibikorwa so kuko ugiye kuvuga ngo nko mu madini uvuze ministers ni nk'abakozi b'Imana baba bagiye nko kwakirwa bari benshi yego rero ministries ni bikorwa vyinshi nuko nokivuga ariko kije kiyongera rero ku muco w'ijambo ministries ivyo vyaje kubera iki mu by'ukuri bikorwa dufise si vya YouTube yonyine kuko dufise ibikorwa byinshi cyane rwose n'impapuro zirahari byinshi cyane rwose reka mvuge uko kuko nk'ahantu turi Ibado aho wavuze muri Nigeria yego muri Nigeria hano twagiye twasanze ata eglise iriyo abantu harakeneye eglise ibyo biri kuri twebwe yes nta mashuri ahari birahari muri twebwe ariko biraza nyine abantu batangure kubibonesha amaso ego amavuriro birahari twebwe mu buryo bw'impemu muri twebwe ariko abantu ntibarabibonesha amaso amaradiyo apana ya YouTube amaradiyo arahari ariko ntaraza mu buryo mbese bufadika televiziyo ntiraboneka aho hantu ariko turayifise urumva studio sizi za studio zitanga imiziki oya abajene benshi bafise impano yes ariko ugasanga nko muri quartier aho nyene turi nta kintu na kimwe bafise kibafasha studio ubaha studio iyi nizokoreramo abajene gusa urumva icyo kibazo baba bafise kiba kigize gute giheze ariko intumbero y'ivyo vyose mu kugira ngo abantu bose bamenye umuco yego merci yego ntugire ngo ibi byose bihari kubera ngo ari business no kandi n'umuntu aza kuvuga ubutumwa sorry nta mahera yigwa yakwa canke ngo utanye ngo agasabune bagafana ibi nibi no uza ugatumirwa ugakora kwa gusa ukigira kwa gusa umwami Imana agukozeho ti kubera mbona yerekwa mufise reka nanje mbe umwe muri ryo cyane kandi bagirire ko umugisha reka supporting uko Imana ikurongo nuko rero dufise ibintu byinshi ku buryo hari n'ikigo cyigisha abamisiyoneri kugira abantu by'ukuri bagira umwanya ukwiye wo kwiga ijambo ry'Imana nivyo turagenda dimanche gusenga turavuga ijambo ry'Imana iminota 30 40 cyangwa isaha ariko rya ntibukwiye kuko hari igihe unasohoka umuntu akakubaza ati mbe mwize gute ugasanga ati nahezagiwe ariko ntiyo kugira n'umurongo yagize gute yize hariya canke yasahuye ariko rero biba bikenewe yuko abantu bafata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ego kugira ngo bashobore gutahura neza nimba ushobora gufata umwanya munini yinya ugira urusane bw'ivyo kurya rungana gusha kugira umubiri wawe ugubwe neza kubera ikintu n'umubiri wawe w'impwemu canke umubiri wawe w'impwemu utogira gute utoronka ifungurwa zikwiye kugira ngo ushobore guhaga canke gukura ni kuvuga mufise igicapo cyo kuzoshiraho ishure ryigisha ijambo ry'Imana yego ikigo cy'ishure kandi kwiga ni ku buntu canke bazoriha ama minervare ibintu nk'ivyo ishuri habaye hariho abantu bari tayari gushigikira iryo shuri no kuri ishuri rizokora ku buntu ariko ntiwafata abantu nka 50 cyangwa barenga uvugejewe ngo ndabazane ndabatunge je ndi umumissionnaire namwe nkora
Yes. nta leta impemba Yes. nta kazi na kamwe kampemba. Yeah. Sinovuga rero ngo nje gushiraho abantu bangana nka 50 kuduga cyangwa barenga jimenye inzu yabo aho barara uko bajya ndabatunja amezi 6 n'ukuri navyo noshobora. Niyo mpamvu twavuze ati ari umuntu abonyereko akavuga ati mwe mufise ibintu byiza katubashigikira. Yeah. Ni sawa. Mm. Yego. Okay, ni ukuvuga ni ikigo cy'ishure kizoba kirimo kirafasha abantu benshi kumenya Imana Yego. no kugenda kuyimenyekanisha nk'uko batanguye bivuga ko ari kumenya Imana no kuyimenyekanisha. Hagati aho barashaka kuriha Minerval kuko ayo mahera wowe urishe n'amafaranga wowe azogufasha mbese kuryama ego kuba uri ngaho ahantu kugiye guharura ayo mafaranga nubwo no yaguha akubwira ati genda witunje uzoza uraza kwiga kwagusa navyo boshobora. Biba bizimvye cyane. Ego navyo boshobora. Muri make ni bimwe ushatse gufasha umuntu kwaguse vyose atana kimwe azanye bica bikugora. Ego cyane birumvikana minenego. Yeah. Ucubona umengo aho uriko uranatakaza n'umwanya wawe. Rero niyo mpamvu ugati wewe shiramo ingufu ziwawe ari ikintu rose ukizane hama wige uhabwe impamya ubumenyi uzokoresha mu mahanga yose. Yes. Turabashimiye cyane kuri uwo muco mutanze. Ni ukuvuga ngo ministries bisobanura ibikorwa byinshi bikoregwa mu muco w'ijambo. Rero ministries bisobanura ko hari ibintu byinshi cyane mwabyumvise sindabigarukako. Hariho amashuri, hariho amashengero, hariho amavuriro, hariho amastudio n'ibindi bintu byinshi bishobora gukorwa muri ico gikorwa bitwa umuco w'ijambo ministries. Ni kuvuga babandi mwahora mwihenda muvuga ngo umuco w'ijambo barabatwaye izina n'ibindi. Mwumve ko bisobanura umuco w'ijambo ministries. Gatonye ho reka ngaruke kuri aka kantu uvuze studio ni imwe ariko wongeye ko akadome se konye n'inyuma ziba zibaye nyinshi. Kubera iki? Kuko twebwe turafise studio ikora ibintu by'amafoto. Okay. Ikora ibintu by'ibiganiro nizo zi recording imiziki. Studio ya design ku designing. Kandi yo design ibintu by'amafoto n'ibiki siyo ikore ivyo bintu by'imiziki no. Okay. Rero nukuri pe kumbure aho umuntu yovyihendako hacaba bwa bukene bw'ururimi kabisa. Ego nayo bundi ho jenda kwanza nk'akarore amaze kubona abantu bitwa Minani na Minani sindabona bagwana ngo wantwaye izina ivyo ntavyo kandi bose ari ba Minani n'abanyabena basanga Minani wo mu Kirundo kandi basanga n'amabotike abiri aradandaza ibintu bimwe bisa. Ibotike zibiri zikadandaza ibintu amazina yabo imiryango yegeranye. Rero ivyo ni ibintu bikunze gushika. Yeah. Kenshi birakogwa n'abantu turamaze kuyubona ariko twebwe ntituri muri ivyo kwera. Urakoze kuri uwo muco w'ijambo urimo uradusobanurira kubijanye n'umuco w'ijambo ministries. Wodufasha ukatubwira ni ryari igikorwa cyatanguye? Kino gikorwa cyatanguye ryari? Kimaze imyaka ingahe? Kimaze igihe kingana iki gitanguye? Iyerekwa ryo twamaze kumva benshi bariko barakurikirana ikiganiro bumvise igicapo cy'umuco w'ijambo ministries mu minsi nimumva tubahamagaye kubatumira bamwe kuja kwiyandikisha muri rino shure canke kwifatanya n'ibikorwa bikorerwa mu muco w'ijambo ministries. Ko murumva ko biragutse tuzogenda turabamenyesha ido nido kimwe ku kindi twitonze. Cyari kiganiro cyo kugira ngo muronke umuco ico bitwa umuco w'ijambo ministries mumenye icyo ari cyo. Ariko mu minsi izoza twari babariye ko tuzobagenda turabaha ido nido kimwe ku kindi. Ni haba hari ishure kanaka ryuguruye y'umuco w'ijambo ministries niba zizoba ryatanguriye muri Nigeria ku cicaro gikuru tuzobibamenyesha. Abashobora kushika muri Nigeria bashaka kwiga iryo shure bagende bagige gutyo tuzogenda turabamenyesha kimwe ku kindi kwaro kugira ngo muri rusangi mumenye umuco w'ijambo ministries icyo bisobanura. Niyo mpamvu twabazaniye umushitsi muri studio z'umuco w'ijambo hano mu Burundi kuko uyu aserukira umuco w'ijambo ku cicaro gikuru muri Nigeria. Hano mu Kirundo ni jewe nyine ubwanje sanzwe nkorera aha mu Kirundo kubijanye n'umuco w'ijambo ministries. Novuga si mu Kirundo ni mu Burundi bwose. Ariko kandi twarabibabwiye yuko ku muco w'ijambo ministries hariho abandi bakozi b'isezerano rishasha bagenda barakigwa muri ibi biganiro by'ubwiza tuba twabatunganirije tukabibashikiriza
birimwo ijambo rihishuwe kugira ngo namwe murushirize kunezererwa agakiza kuri mwebwe mukunda Imana, kuri mwebwe mukijijwe, kugira ngo murushirize rwose kunezererwa agakiza. Urashaka kudufasha rero kuduha umuco kugira ngo benshi bamenye umuco w'ijambo watanguye ryari, vyagenze gute, ibintu nk'ivyo. Ikaze. Je uri kurambaza igihe umuco w'ijambo wari watanguye, none ukubwira ati aho mbona neza watanguriye ni igihe je namenye Imana. Yego. Kuko baze kumenya Imana naciye mbona ko hari abantu benshi batazi Imana ahubwo bakwiye kuyimenya. Aho naho hari 2012. Nama narabandanije kweri, niyo mpamvu wansanga ndi muri DTS, ndi mu mashamba, ndi ahantu n'abantu benshi badashika kubera iki ko mfise umutwaro vy'ukuri yuko abantu bamenya Imana, kuko aya madini ariko arazimiza abantu, ariko aratwica. Mucabaye maso. Ubu ikibazo kigezweho abantu batubonye tubwira ati ni irihe tandukaniro rihari hagati y'idini n'ishengero, kandi n'abantu benshi yego ntibabizi. Nimba nawe dukurikiranye ubizi, vyandike ngaho hasi muri commentaire turabe, ariko tubwire itandukaniro riri hagati y'ishengero canke idini, kuko ushatse kuvuga ko idini n'ishengero ni ibintu bibiri rero bidasa. Yego. Okay. Rero ahubwo iryo zina ry'umuco w'ijambo niryo noba nakiriye vuba. Ego kuko ubwa mbere uribuka ko nakubwiye yitwa David King Nitunga Go Ministry, ariko apana ministry nuko ubwirwa ati atibera Eric genda ku gikorwa. Je rero muri ico gihe nari ku gikorwa kivuga butumwa, mva muri iki gihugu nja muri iki, urumva yari jewe nagumanye. Ndabizi ivyo, ndabizi cyane gose. Rero iryo hishurirwa nabaze kujya naryakiriye umwaka sinzi nimba ndawibuka neza, igihe nari Afrika y'Epfo, sinibuka umwaka. Afrika y'Epfo, yes. Wakoreye okay, I'm very sorry, mere nkugaruka inyuma gato. Mbega nyene wakoreye mu bihugu bingahe? Ivyishwe ibijanye n'ivuga butumwa. East Africa narayihejeje, Ethiopia ndajayo, maze kuva Ethiopia nja Afrika y'Epfo, mva Afrika y'Epfo nyene mu gihugu citwa Lesotho. Icyo ndakivamo, nyene muri Nigeria. Yego. Naho kugeza isaha niyo ndi, urumva ko ibihugu bitari bike ndamaze kubigenda. Birumvikana. Yego. Rero maze kugeraho muri Nigeria, niho nakubwiye yuko iyo ministries yaciye yiyongerako. Ego. Ariko nkiri Afrika y'Epfo nkibona abo bantu bambuye ati nukuri pe kora ikiganiro cyitwa izina hama kigire gute ikurikiranwe na benshi. Uribuka ni Bujumbura twageze gukorana ikiganiro, wowe ari umuco w'ijambo gusa. Ego cyane. Iyi rero urumva novuga yuko muri muyeraguma adukura ku rugezo rumwe adushira ku rundi. Ego. Kuva ngaha uja ngaha, kuva ngaha uja ngaha. Rero novuga muri make karubuko, ariko sinibuka neza umwaka nari South Africa, ariko mengo ni 2020 nimba ati 2021. Ni 2021 niho nanje ninjira muri Kenya, we wari uri muri Afrika y'Epfo. Ego urakoze cyane kuri uwo muco utanze. Sinzi ko hari ikintu wobwira abakunda kumviriza ibiganiro byacu ducisha mu rurimi rw'ikirundi, kuko hariho ibiganiro bimwe biba biri mu rurimi rw'icyongereza bivanye n'igihugu usanzwe urimo. Ukunda gushikiriza ibiganiro bica mu cyongereza, abantu benshi barashaka kuba bibaza byinshi, ati ni kubera iki ari umurundi agatanga ibiganiro by'icyongereza adashobora kuza araduha ibiganiro by'ikirundi. Ariko ndibuka ko nkanje nsanzwe nkurikirana ibiganiro bica ku Muco w'Ijambo Ministries, narabonye ko hageze igihe ugatangura kuzana n'ibiganiro bica mu kirundi. Ariko kandi sinzi ukuntu bibona, mbega birakorohera iyo uri kuratanga ibiganiro mu buryo mu kirundi kandi uri mu gihugu kitavuga ikirundi, mbega birashobora kukorohera gushikiriza ibiganiro mu rurimi rw'ikirundi, kandi muri Nigeria naho bumva urundi rurimi? Mbega kuri wewe ubona hari imbaraga nyinshi cyane bishobora kuba bigukosoma ku buryo
hari ico wumva wowe usaba ko Imana yo gutunganiriza kugira ngo urushirize koroherwa muri uwo muhamagara Imana yaguhamagariyemo. Bakotsama mu by'ukuri impamvu ngerageza murabona ni kubera umuntu aba ari hagitangura kandi igikorwa cyose ariho gitangura gisaba ingufu nyinshi cyane. nk'abantu bamaze gutangura igikorwa ibyo baza kubyumva gisaba ingufu nyinshi, kurara amajoro, gukora cyane kugera ugere aho Imana ishaka yo kugera. Imana nubwo yovuga ati nzokugeza hano, ariko nawe utegereza kugira ngo uruhare kuko Imana ikorana natwe. Rero hakaba n'ikindi cyo gukena abantu, kuko abantu si bose bashobora gutahura umuco w'ijambo. Ego. Benshi bakubwira ati wewe warazimiye. Ego. Bakubwira ati wewe uriho kuhazebiya. Kwa Soto Santiago. Ukabwira ati je maze imyaka 60 umwana utaravuka. Ego. Jewe nzi Imana. Ngenda ngasenga agira ati uku nibindi. Kwizina rya data n'iryo ngo ni rya mutima mwe. None uyo mwana uje kumbwira uwo mwana nduta. Iyo ni Imana. Wayikuye hehe? Rero mu by'ukuri biba byorosha, ariko n'ubundi abarundi hari akantu dufise kubunebwe cyane ubudashaka gushigikira cyane gukorana n'abantu. Iyo ubona ati ibi bintu nta mahera ndabikuramo, cyane cyane reka tuvuge ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga cyangwa imbuga nyamwinshi. Bakikubona kuri YouTube tayari bibaza yuko uri ngaha kurondera ama views y'amafaranga, ariko siko bimeze. Siko bimeze no siko bose bahamagawe. Hanze hari abantu baba ariko barakora business, afungura cyane ari business gusa kugira ngo akore nyene yinjiza amafaranga. Niyo mpamvu uzosanga ya makuru y'ibihuha n'abahanuzi bwa fake. Come on. Yes. Ariko uje gushishura ijambo by'ukuri by'ukuri rigenda uko ritungira mu mitima y'abantu, bagutera umugongo sorry, ibazovyumva. Oya, kubera iki uzi utabahimbaza, utababwira ivyo bibanezereza. Rero ntibiba vyoroshe. Niyo mpamvu kenshi tuba dutumira abakozi b'Imana aho muherereye hose kugira ngo by'ukuri yifatanye natwe, kandi n'ukuri nta buryo mfise bwo kubahemba. Imana izobahemba. Yego, nimwakorera Imana by'ukuri Imana izobahemba. Rero impamvu ubona dukora n'umucongereza si ikindi, nubwo uzoba uri umuntu uvuga igifaransa cyane uvuga igiswahili neza, ikiganda neza, urahawe kaza ururimi rwose wowe uvuga ntacyo bigiswahili, yaho cyo bigiswahili cyane Kilatini, Spanish, niyo Susutu yo mu Rusoto, ururimi rwa rwo rwose urahawe kaza. Nukuri icyo usabwa nuko twandikira tukakubwira uko dukorana, ukitaye aho uri. Oya, nubwo uri nyuma ku mpera y'isi nanjye ni ku mpera y'isi. Yes. Ariko ibiganiro biba byadushikiye. Rero ubuhawe kaze. Nukuri turatumiye by'umwihariko abakozi b'Imana bamaze guhishurirwa ubutumwa bwiza, bamaze kumenya Imana y'ukuri, yifuza yuko abantu bava mu mwijima barimo, kuko ni benshi bariko barakona bahoneye mu madini. Yesu yaravuze neza ngo ufise uwo mwana niwe afise ubugingo. Yesu ntiyigeze avuga ngo ufise iryo dini niwe afise ubugingo. Oya, ariko ufise uwo mwana. Rero abantu bamaze guhishurirwa gutahura ibanga ry'ubutumwa bwiza, nakuri n'umunyaruke. Urakoze cyane. Dushikiriza abantu umuco w'ijambo ave mu mwijima. Urakoze cyane. Ndamaze kubona hariho abazungu mwakoranye ibiganiro, nubwo batabandanije kandi kuguma basunika ibiganiro, ariko narabonye ibiganiro bitari bike byakozwe n'abazungu. Benshi barambajije hano mu Burundi ati ko mbona ku muco w'ijambo tubona abazungu batanga ibiganiro, bajya abazungu iyo channel yo bari y'umuzungu yayitanguje, ni gicapo cy'umuzungu. Abantu benshi biyumvira ko
njyango umuco w'ijambo ministries impamvu tubabwira ngo umuco w'ijambo ministries bakumva amashure nkuko wabesiguye amavuriro bakumva amashengero n'ibindi bintu byinshi ama studio atandukanye abantu baca biyumvira ngo ufise support y'abazungu bivanye n'ukuntu bagenda barabona ibiganiro bagiye urakorana n'abazungu canke abazungu wagiye uratumira ku muco w'ijambo ministries kugira ngo batange nabo nyene ijambo rihishuwe benshi baribaza none umuco w'ijambo niki nukuvuga n'abazungu nabo mbega bivuze iki ku buryo ku muco w'ijambo ministries mu buryo abantu benshi iyo bumvise umuco w'ijambo ministries bumva ni titre canke ni jambo riri mu kirundi ntirihari mu cyongereza mugabo binjiye muri channel binjiye muri iyo channel umuco w'ijambo ministries bakaza babona ibiganiro by'abazungu bavuga icyongereza bakaza babona ibiganiro by'abanigeria ibintu nk'ivyo bakaza babona ibiganiro by'abakenya bavuga igiswahili baca biyumvira ibintu byinshi kuri ico kintu mbega umuco wohatanga n'uwuhe mu by'ukuri nubwo channel iri mu kirundi nkuko wabivuze ntituvuga ikirundi gusa nubwo mwumva ntabwo mashyiramo rwatu jambo come on so nimubwiye yuko nacyo ariko je keshi sinzi kumaze kwibona iyo tuba turi kumwe simba nshaka kuguma ndadusobekamo niyo mpamvu rimwe na rimwe n'amajambo y'ikirundi akunda kumenga rangoye ariko no kugira ngo shikirize ikirundi gusa ejo cyane umuntu niyandaba ntavuge ngo hinga ukuntu aguma yiyemera ngo ashiramo ngo nubwibone kuko namaze kubona kariyo foto bacu babiri mu by'ukuri abo bazungu baba bamaze kugira gute tumaze kuganira kandi dusanzwe dukorana n'abantu dusanzwe tuzinanye rero kuba dukorana ntibivuze yuko tuba twese tubana mu nkawe turakorana kandi uri mu Burundi ndi mu Burundi yes so nkuko rero nabivuze aba bazungu n'abantu dusanzwe dukorana kandi hari programa yabo mu ruhande rw'icongereza kuko ntibaza bavuga ikirundi niyo mpamvu je ubona ntaza n'ibintu byo gusigura ubu yavuge mu congereza nanje nzasigura mu kirundi abongereza bumva icongereza abarundi bumva ikirundi n'abaswahili bumva igiswahili uko kabisa kandi n'abarundi muri iyo migwi yose usanga barimo abavuga igifaransa n'icongereza n'igiswahili rero by'ukuri bajya bazungu ntibahagaritse oya hariho impamvu runaka ishobora kuba bigatuma udafise umwanya akanya ibiganiro kumbure bikazobandanya mu nyuma ahubwo turiko turapanga programme nyezi nikomeye ahubwo kuburyo inyigisho zizoza ari nyinshi abantu bafata amakaye barandika abumva icongereza mwese muzobibona mwigo kandi nabumva ikirundi nawe ni mwese muzobibona rero habaye hari umuntu ariko yari kumata ibibazo muri ico congereza imiryango irataburuye nimuze bishaka ko dukora nkiba ariko arakora mu kirundi uzumbaze no kuri ntangorane tuzokora muri ico congereza ngonzogerageza urakoze cyane ni ukuvuga ngo bene data muri ko murakurikirana ibiganiro kino kiganiro cyacu ni ukuvuga naho ubuvuga icyongereza ukaba uri ngaha mu Burundi ahari hose wowe uri ngaha mu Burundi ukaba uvuga icyongereza ariko ukaba wumva ko nawe ufise umuco w'ijambo canke ufise icyo dukunda kwitwa ihishurirwa ijambo rihishuwe urahawe ikaze ku muco w'ijambo ministries kugira ngo wigishe no mu rurimi rw'icyongereza kuko umuco w'ijambo ministries ni kintu no kwitwa international niko bavyitwa mu cyongereza internationali mu kirundi mu gifaransa sorry nukuvuga ni chano y'isi yose nta mupaka uhari isi yose irashobora gukurikirana ibiganiro bica ku muco w'ijambo ministries rero ndagushimiye cyane ku muco utanze kuri benshi bari bafise amatsiko canke bari bafise inzara n'inyota yo kukubona icambere kuko benshi bakunda kuba kumbaza ngo barashaka kukubona ibintu nk'ivyo just kubona video live bumvirize uburyo usigura bino bintu tukaba tugize amahirwe yo kushobora kukakira muri studio y'umuco w'ijambo ministries hano iwacu mu Burundi kandi tunagushimire kuba wemeye kukosoma amatike y'indege ibintu byinshi cyane ukaza yes ndashaka kuvuga ko hariho famiye yawe kandi itari ntoya ariko hagati aho
cyane cyane umugambi ukomeye wari ufise cyari kino kintu cyo kugira ngo abantu ku Muco w'Ijambo Ministries bashobore kumenya ukuri kwa bino bintu turimwo ivyo ari vyo, bamenye umuco ku bijanye n'Umuco w'Ijambo Ministries. Bamwe badukunda, bamwe bamaze gukora subscribe, niko babivuga, sabone, bamaze gukora sabone, bamaze kugira jeme, baba bandi bakunda kugira amakomanteri, ibintu nk'ivyo babashe koroherwa kumenya ivyo barimwo nabo, bamenye Umuco w'Ijambo icyo ari cyo, bamenye no kubitumirira abandi, kuko hari ibintu byinshi tutari bwamenye. Nitwe bwamenye yuko mu Muco w'Ijambo Ministries hari ibi by'amashure, nitwe tuzi ko mu Muco w'Ijambo Ministries hari ibintu by'amastudio, nitwe tuzi ko muri Muco w'Ijambo Ministries hari ibintu by'amavuriro. Nkuko mwumvise igicapo, nkuko umuyobozi w'Umuco w'Ijambo Ministries yabisiguye, nitwari tubizi yuko hari icyo gicapo kinini. Bisigure ngo benshi bakurikirana ibiganiro vyacu muzomenya umuco, kandi bizoborohera cyane kwinjira mu bikorwa by'Umuco w'Ijambo Ministries, aho bizoba biriko biratangurira hose, ni haba ari muri Nigeria canke mu gihugu cy'u Burundi. Mwebwe nyene musanzwe maramaze gukora sabone, muzoshobora koroherwa cyane kwinjira muri ivyo bikorwa by'Umuco w'Ijambo Ministries, gukorana n'Umuco w'Ijambo Ministries, kandi no gushikana kure ibikorwa by'Umuco w'Ijambo Ministries. Ico tubasaba nuko mworoshiriza cyane gushikana kure bino bikorwa by'Umuco w'Ijambo Ministries, kugira ngo benshi bamenye umuco w'ijambo, kugira ngo bashobore kwidegemvya, kuko umwami wacu Yesu Kristo yaravuze ngo muzomenya ukuri, hama ukuri nako kuzoca kubaha ukwidegemvya. Ico bitwa idini nikizosubira kubaboha, kandi nimwamara kwimenyera ukuri, imigozi iboha abanyedini ntizosubira kubaboha, muzoba abidegemvya vy'ukuri. Niyo mpamvu twababwiye yuko ku Muco w'Ijambo Ministries mugiye kuzobona abakozi b'isezerano rishasha, canke abakozi bafise ijambo rihishuwe, nkuko twama tubibamenyesha, bariko barabashikiriza ijambo rihishuwe mudakunda kumva mu mashengero canke se mu madini. Mvuze mu mashengero wogira ngo hariho amashengero menshi kw'isi. Kw'isi nta mashengero menshi ahari, kw'isi hari amadini menshi, ariko amashengero menshi ntayariho. Hariho ubudumbi nkuko Kristo yavuze, kuko Kristo yavuze ngo niho nzobazinjiburira, anti mviraho mwabakora ibiziramwe, kuko ntigeze ngira gute ndabamenya. Ibimenyetso bizobaranga ni induru, ni intambara, ni gushwana, n'amacakubiri, ni politiki mw'ishengero. Ugasanga mw'ishengero ngo jende wa Davidi, jende wa Sezibera, ndi wa Nimbeshaho Shaba, ndi wa Minanire bose, ugasanga mw'ishengero habaye imigwi, jende wa Korari, jende wa iryo ni dini ryigendera ririko rirakora ivyo. Mu nyuma hazokwaduka guterana ingumu mw'ishengero, nuko intebe bazivunagure, nuko bagende muri sentare yo mw'isi ngo bagiye kuburana. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kikwereka idini. Ishengero rya Kristo riba ryuzuye mpemu yera, rirongorwa na mpemu, riba rifise ijambo rihishuwe, nkuko twabibabariye yuko Petero nawe yahishuriwe ijambo. Kristo akamubwira ngo nzokubaka ku rushengero, kandi kuri iryo shengero amarembo y'ikuzimu ntazoshobora kurinyiganyiza. Nico bisobanura kwakira ijambo rihishuwe, nico bisobanura kwakira umuco w'ijambo, nico bisobanura kuzura mpemu yera canke kurongorwa na mpemu yera. Nta macakubiri, nta gwanko gubusa. Imana niyo dukorera, kandi niyo dukorana nayo. Niyo nimba tugira ibibazo tubigirana nayo, ntitubigirana na pastori runaka, ntitubigirana na bishop runaka uko abantu basanzwe bavyumvira. Wewe urinde wirigura urateza intambara mu mashengero, ugwana na pastori, ugwana na evangeliste, ugwana na bishop, ugwana na profete, ugwana nawe kugira ngo bigende gute? Nta juru azokugururira ngo injira, naki arakudanganya ngo Imana iguhaye umugisha. Reka da, uwo mugisha uhawe urunze kubwirwa na profete na pastori ngo Imana iguhaye umugisha, iyo ni pirate. Izo uguha today mu gatondo bice wanyitse atawugifise, ugu muri meditation, ugu muri mayibobo mwibarabara, uyerera uri nyererezi, rumutezi wa Gatarina, nkuko namanda vyumvana ba bakozi bandi b'amadini yo hakurya bakunda gutuka abakristo babo ngo nabatezi ba Gatarina. Rero muhawe ikaze cyane ku Muco w'Ijambo Ministries, nkuko muvyumvise umurongozi Bishop David ariko arabisobanura.
turamufatiranije nk'uko bisanzwe murabizi, udafatiranije umuntu aba yafashe indege nuko ku bibuga by'indege agaca za hehe na za hehe agashobora gushika muri ntara yacu nziza ya Kirundo, cyangwa se mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ni byiza kumuprofita kugira ngo atange umuco ku bijyanye n'iki gikorwa ukorera kuri internet cyangwa kuri YouTube, umuco w'ijambo ministries, kugira ngo abantu benshi, turafise abantu benshi bakurikirana ibiganiro byacu bari hirya no hino, benshi, mvuze benshi mba mvuze benshi, n'abandi ibihumbi bakurikirana ibiganiro byacu. Nivyo ibihumbi, si byose? Abo bantu bose baba bakeneye umuco. Hari abari mu Burundi n'abandi bari hanze y'u Burundi baba bakeneye umuco. Rero turagushimiye cyane by'umwihariko bivuye ku mutima gushobora kuba wemeye gukorana natwe kino kiganiro kugira ngo benshi baronke umuco. Ariko hagati aho, nimba hariho ijambo kanaka woshobora kubwira abakunda umuco w'ijambo ministries, abakurikirana ibiganiro byacu, ababikunda, abakunda Imana mu majambo make, bakunda ijambo rya Kristo, ico wobashobora kubashikiriza imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu cy'uno munsi? Ikaze. kugira ngo shimire abakunzi b'umuco w'ijambo ministries aho baherereye hose. Imana hezagire cyane uburyo bw'umwema mu bw'umubiri. Amen. Mboneraho gutumira cyane rwose nk'uko nabivuze abakozi b'Imana bari mu mpande zine z'isi bamaze guhishurirwa ubutumwa bwiza. Ntibuvuze neza ngo abisezerano bishasha ibyo dukore hakiri kare ko ugira bwire kandi vyimburwa ni vyinshi, reka bimbuzi nibake. Mboneraho gukangurira abantu gushigikira umuco w'ijambo ministries mu buryo bwose, kuko na Mose agiye kubaka ihema si we wenyine yaryubatse. Imana aramuhaye igicapo ko ibintu bikwiye kugenda, ariko urabona ko bamwe bazana inzaha bakazana kana kariya na kariya na kariya, hama ihema ry'ibonaniro birafungira kandi biruzura. Arababwira ati bana b'Imana nimugezaho uburyo twakwica Imana yatumye. Rero dushigikire mu dusengera kandi no mu buryo adika, si muri Nigeria honyine no ngaha mu Burundi sezigarara hari. Mu by'ukuri ndakunda kuvuga ati nta support n'imwe ibaho ntonya ivuye mu mutima ukunda. Yego, support Imana ikurongoye gusapotinga cyangwa gushigikira abantu uko ibingana kose, mu by'ukuri ivuye ku mutima ukunze kiba ari ikintu kinini rwose. Rero kugira ngo dushike hamwe Imana ishaka natwe twese, kugira abantu bamenye uwo muco w'ijambo, mu by'ukuri harakeneye izindi ngufu. birumvikana. Yego, ko hari ibikoresho byinshi nko ngaha mu Burundi bikenewe cyane. Hari ibikoresho se ziberakenewe. Yes. Nubwo ufise amakamera abiri ari mu nzu canke ukoresha zibera, ariko ufise imwe by'ukuri atacu bikoresha. Ayizana urondere se zibera umukozi w'Imana ati yinda yiterereye umuco w'ijambo. Yes. Ndafise ibibanza byinshi ngaha naco ndiko ndabikora. Ehe, reka numva mwe muyambwiye ati reka ndabahe kano gapasere mu kubakemo igikorwa c'Imana. Kuri sikuvuga mvuze ngo ibintu uburyo bufadika umuntu ntabuze amafaranga, kuko nayo mafaranga azogenda kuri ibi cyane gose. Rero nukuri pe impande zose uko mwe muyerayo kurongora, reka dushigikirane. Mubona umuntu ngo ari kumwe n'umuzungu afite support y'abazungu, oya nukuri oya kabisa. Kugendana n'umuzungu muri Afrika ni ngorane mon frère, kandi ntitwisuzugure, burya support nini iri muri twebwe cyane. Abazungu bakunda Afrika kuko hari cyo babona kinyegejeyo bahigayo. Support nini iri muri twebwe. Ego, rero muri rwagwego rwo kumenya Imana hama uyimenyekanisha. Nimba wakiriye link yacu, we banza uyumvirize kwanza, nushoboke uyihereza abandi mu magroup. No, banza wumvirize nawe umuco banza kwakira, ntabwo ugete sawa. Reka rero n'aba bantu bavyumvirize. Ego cyane, ubahe iyo link. Ufise ikibazo cyo cyose ni kuri wifuza kubaza ari jewe kumbure niwumviriza uraza kugira ibibazo byinshi. Ufise ikibazo cyo cyose kuri jewe ushaka kubaza kandi kuri Eric, urahawe ikaze n'ukuri ubaze. Hama Imana ibaha umugisha n'ukuri, turabakunda kandi
turahari kuvuga nk'uko nabivuze n'ubundi twebwe Imana yadutumye ku bantu niyo mpamvu ubona tuba turi kumwe n'abantu nyine ego baba ari babandi bato bato cyane bari hejuru ego Imana yadutumye ku bantu ego urakoze cyane nizere yuko nitwagutumira ubwira kandi Imana idushoboje kaduha umwanya uzokwitaba kuko novuga yuko ntibiheze yari incamake hariho ibibazo byinshi nkanje ku ruhande rwanje ndiko ndumva ibintu byinshi cyane nobaza mpaka no guheza simpeze ariko nizere ko hanyuma kandi Imana niyabikora tukashobora gusubira kubana mu bijanye no gukomeza kumenyesha abantu ido n'ido ry'umuco jambo ministries uzosubira kandi ukatwitaba ugashikiriza abantu insiguro y'umuco jambo ministries hamwe niyerekwa canke ego iyerekwa wo bufise Imana yaguhaye ku bijanye n'iki gikorwa cy'umuco jambo ministries kuri nubwo bari saa sita z'ijoro urabizi wigeze kumamagana nande na Desire ari saa 8 z'ijoro turakora ikiganiro kandi bigenda neza rero twe tuba twaritanze muri make twaramaze kwiyegurira Imana yaramaze kwiyegurira Imana twarimaze kwiyegurira ibikorwa by'Imana ariko nukuri pe ndahari yes Imana iguha umugisha turangiza ikiganiro cyacu tushimire mwebwe mwese mukunda kumviriza ibiganiro by'umuco w'ijambo ministry ama nimero yacu mushaka kuturondera arico mubaza inbox kurondera umuntu kuri WhatsApp canke n'ahandi kumutelefona ivyo byose biba byemewe nimba ari kibazo wobaza urahawe ikaze icyakabiri gikurikira nuko woraba aho nyene munsi ugakora ico bitwa sabone asangwa wakunze ibiganiro byacu canke asangwa ukunda ibiganiro byacu wokora kuri ako kano bitwa ngo ni sabone canke subscribe hanyuma uhejeje icyo gikorwa ukagira jeme hanyuma waheza icyo ugakora partage icyo bitwa ivuga butumwa mu buryo bwa internet ni kuvuga ukoze partage ubukoze ivuga butumwa uba wifatanije na Sezibera Eric kuvuga ubwo butumwa bwiza uba wifatanije na David Bishop uba wifatanije na bavuga butumwa dukunze kwakira hano kugira ngo ubutumwa bwiza bushike kure nkuko musanzwe mubizi iki gihe turimwo ni gihe gikomeye kitasanzwe aho internet yamaze gutwara canke gukonvenka ivyumviro by'abantu benshi ku buryo Bibiliya batakizitora ariko basigaye bifashisha internet imihora itandukanye cyangwa amacano atandukanye abakaba ariho bakurikiranira ibi na biriya rero natwe twahisemo gukora muri buno buryo kugira ngo umuco w'ijambo urushirize gushika kure canke ivuga utumwa bishike kure turagwaye ikaze rero wewe wifuza kubandanya gukurikirana ibiganiro no gukorana natwe imiryango iruguruye mwarahezagiwe cyane turabakunda turabasengera kandi twifuza ko twese twozohurira imbere y'umwami Yesu Kristo uko yavyivugiye ngo nzokongera kandi gusangira namwe tukwifurije kuzosangira n'umwami wacu Yesu Kristo muri ca gihugu ciza cyo mwijuru kimwe dusanzwe twiberamwe ariko tukakibamwe turi mwisi mwarahe